ndashobora kuba mfise uko nshaka gutwara umuryango wanje canke relation zanje n'umugore wanje, ariko naho noshaka kugira ivyo nshaka mu rugo rwanje, hari ahantu Imana igaruka ikavuga ngo bigenze uku canke kora iki canke iki ndakikwankiye, canke umugore wawe naho mwashwaniye kijya kintu mukagiharira, ivyo yavuze niko kuri, kora ivyo yavuze. Nanje nkaca mvuga ngo ndi umugabo, ariko ku rundi ruhande muhemu yarakambwira ati Imana n'umugabo kukuruta, kandi je ndagutegeka kandi ndagutegetse, uravyumva, ugomba guca bugufi munsi y'icubero canje, kuko nibwo buryo bwawe bwonyene bwo kumpa icubahiro. Ico gihe ndagaruka nkabwira madamu wanje, tu as raison, naho bingora, naho ndabivuga bidasohoka, naho yombwira ngo subiramo bikanka ko bisohoka, kubera nubaha Imana. Yesu ashimwe cyane, ndaca bugufi munsi y'icimviro c'Imana qu'elle a porté avant, ariko kandi kubera kubaha Imana bituma hari kungene ingo zacu zubakwa. Icubahiro c'Imana kirabonekera muri education yacu duha abana, kuko uri umuvyeyi ukijijwe birashobora gushika ko wihenda bikagusaba kusaba ikigongo umwana wawe, kuko Imana igutsinze, icimviro c'Imana kigutsinze, kandi imbere y'Imana turabatsindwa, kandi kuko imbere y'Imana turabatsindwa turashobora kugaruka imbere y'abana bacu havuga nti umbabarire naragukariye ku busa narakwihenze ko pardona, kandi nsavye pardon nd'umuvyeyi simba mbanutse, kuko igihe cose manutse imbere y'icimviro c'Imana nta nari muko kumanuka ari ubuhombe, ariko kwama ari uguhambaye, kandi n'umwana wanje akamenya ko ntari infaillible, ndashobora kwihenda, kandi umwana wanje akamenya ko najewe naho ndi papa ndi umutwe w'inzu, ariko nanje ubuzima bwanje burafise umutwe, ni Kristo yavuze ndaca bugufi. Honor mpa Imana ntihagaze mu ndirimbo gusa ndirimba, ariko icubahiro mpa Imana gihagaze no mu mibereho yanje, gushika mu mahorasyo yanje yose ahava kagera. Imana ikeneye kubaza ngo mbega hari icubahiro canje kiriko kirubakwa mu buzima bwawe, mu mibereho yawe ya misi yose?